twebwe twitwa kompanyi Gaz and Petroleum Group Africa Limited Burundisa, tutwagwa na Tanzania, niho presidari nka vice president representant legal. Tanzania naho hitwa Gaz and Petroleum Group Africa Limited Tanzania. Tusikitori Dar es Salaam kingana na 12000 metre cube disponible ubunyene. Bo muntu ufise station ushaka kurangura igitori wacu, uza ngahi wacu ku biro hano mu Kamenge ukakoresha ibyo bita facture pro forma. Umaze kuronka iyo facture pro forma ucugenda kuri banke yawe, aha mu nyumve ni banke yawe, si banke ya Gaz and Petroleum Group Africa. Iyo banke yawe ukabereka ya facture pro forma, je nshaka gutumiza igitoro i Dar es Salaam muri Gaz and Petroleum Group Africa Limited Burundisa. Icyo gihe banke yawe ikikubwira amafaranga ufise kuri konti, ukarako amafaranga ufise kuri konti ajanye ni ya facture pro forma. Icyo ukora ufise abantu buzegane ya bank ati ayo mafaranga afise angana niyo facture pro forma, ni mu ya broke, ni wewe banki yawe na wewe uborose amafaranga yawe. Ucusaba ucugaruka nga ukacusana ibyo biyita bondo command kugira ngo tukwandike koko watumye igitoro. Icyo gihe ugacusura kuri bank ati bo okay, ndaje kugira bondo command, bya bintu biratunganye, ni muntu biri igitoro, ni mungirire lettre de crédit. Lettre de crédit ni iki? Ni garantie, ni chèque certifié kuko ibarinda kuyicertifia, no kugira ngo cya gitoro kize gifite destination ko cyoza kigasanga ku konte nta franga nari mufiseko. Rero ya lettre de crédit igeze Dar es Salaam muri banke yacu nayo si yindi ni CRDB. Muri ico gihe baca bahamagara no patron bari Dar es Salaam du representant wa Gaz and Petroleum Group Africa Tanzania, bamuhamagaye aje akabona iyo lettre de crédit, nta kindi aratubaza, agacabaza bank, umva biba byatunganye, acapakira igitoro, nta kindi igitoro ni kwebwe tukizana kwizina rya Gaz and Petroleum Group Africa Limited Burundisa. Kigeze yani Bujumbura muri depo, leta ikiza ikagikontorora. Eje kugikontorora basanze ari kiza, ari cyeupa, ari cyeranda, muri ico gihe tukaca turiha amakori. Shukuri amakori wa mukiriya wacu tuba turi kumwe tukamubwira ati wabonye cya gitoro cawe ngiki. Bo atangiye kuvoma acagenda ya mafaranga yaboroka kuri ya konte yiwe akayavira kuri konte yacu ngahi Bujumbura, nta kindi ni. Abasirikare b'u Burundi muri kino gihe bariko bisabira kuva mu kazi barankirwa n'abarongoye urwego rwa gisirikare. Abasirikare bamenyesha ko bapfa kurya umutima amenyo kuko ngo bafashwe nabi mu mpande nka zose z'akazi kabo, harimo n'umubano hagati yabo. Mu gihe abasirikare basaba kurenganurwa mu byo basaba byo gukugwa mu kazi, abanyagihugu bobo babona ko igisirikare cy'u Burundi gikwiye kubakwa ukundi, ngo kuko ku ntwaro ya CNDD-FDD cyahindutse igisirikare cy'umugambwe CNDD-FDD ngo nikikiri igisirikare cy'igihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Abere Nzambimana. Amakuru dukura mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko hari abasirikare benshi kubera gufatwa nabi muri kino gihe bariko basaba abatwara urwo rwego ngo babareke bitahire baheba kazi ariko bakabankira. Abo badamakuru toke utwara ibiro by'intwara muheto bita chef d'état major mu gifaransa Prime niyo ngabo, hamwe n'umushikiranganje ajeje kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba Aret Libert Mutabazi ko ari bo badashaka kureka abo basirikare ngo bitahire. Ikibabaza abasirikare nuko muri abo basaba kwitahira bamwe batanguye gukorerwa amaremenanya bagaheza bagatabwa mu mvuto. Nuko amakuru ava mu biro bikuru by'intwara muheto z'u Burundi abandanya vyigana, akarorero gatangwa nako witwa Eric Nduwimana matrikiye 69 amajana 742 afise ipete rya ajida ni kambi ya gisirikare yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo, afungiwe muri iyo kambi azira ubusa, ngo akaba afunzwe mu gihe yari muri abo basirikare bariko basaba kuva mu kazi. Nkuko bimenyeshwa na bamwe mu basirikare, ajida Eric Nduwimana ngo yafunzwe yigengejwe ko n'umukuru mu gisirikare afise ipete rya koloneli batazira Runyota. Uwo nawe ngo yamusanze ari kumwe n'abandi basirikare inyuma y'ikambi bambaye umwambaro wa gisirikare. Igitangaje ngo nuko Ajida Eric Nduwimana abitwa ko basangiye ico koloneli Runyota yita ikosa akabareka.
abandi basirikare bakabona ko atakindi Ajida Eric Nduwimana ariko arazira atari uko ari mu basaba kuva mu kazi akitahira kandi ngo tanguye kugirirwa agatotezo kuva kera. Abandi basirikare basabira Ajida Eric Nduwimana cyo kimwe n'abandi bavyifuza kubareka bakitahira ngo kuko n'uburenganzira bwabo bwo guhagarika akazi mu gihe bafise akababakiye. Abanyagihugu bobo babona ko basirikare basigaye bafatwa nabi ngo kubera igisirikare cyahinduwe icy'umugambwe CNDD-FDD kubisanzwe ngo ntikikiri icy'igihugu. Kubwabo mu gisirikare gikwiye gusubirwamo kikubakwa gushasha kuko ikihari ngo umugambwe CNDD-FDD waramaze kuconona ngo ahubwo usigaye ukinzizamwo imbonerakure zigasubirira abasirikare. Abere Nzambimana no mu manuko bw'igihugu nico kimwe haribonekeza ubukene bw'ibinyobwa vya Braludi mu ntara ya Rumonge. Abihereza ivyo binyobwa bakaba bikeka ko ababidandaza babinyegeza kugira ngo babigurisha amafaranga y'umurengera. N'inkuru ya Valerie Muco. Amakuru uruganda rwa Radio Nzamba rukura muri bamwe mu bihereza ivyo binyobwa vya Braludi muri yo ntara ya Rumonge atumenyesha ko ivyo binyobwa byatanguye gukena muri indwi igihe buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga sohoreye itangazo ryibutsa ikurikizwa ry'ibiciro ku binyobwa vya Braludi. Ibinyobwa vyakenye cyane akaba ari Amstel na Primus. Amstel ndende aho ibonetse igurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 3 mu gihe yategerezwa kugurwa 1,900. Icupa rya Primus rigurwa ibihumbi 2 mu gihe ryategerezwa kugurwa 1,500. Eka n'ibindi binyobwa vyagiye biraduzwa ibiciro. Abadandaza bato bato bavuga ko bariko bagwa mu mporero, basigura ko bene kubaha inzoga bazibima bakarinda kugira ingendo zirezire. Ubukene bw'igitoro nabwo bukaza busongera isibe kuko bene kunguruza izo nzoga babaca amafaranga menshi. Amakuru ava ngaho mu Rumonge avuga kandi ko ubwo rudandazwa rwagiyemwo ibihangange mu ntwaro no mu mugambwe uri ku butegetsi ari naco gituma naho baduza ibiciro atawubakomanga. Abanyagihugu basaba ababijejwe gufata mu minwe ico kibazo cikena y'ibitoro hagafatwa n'ingingo mperekeza zihana abo bose barenga amategeko ariko bigakogwa atabo barenganije. Kuri ayo makenga y'abanyagihugu ajanye n'iryo duzwa ry'ibiciro vy'ibinyobwa bihingurwa n'ishiramwe Braludi, uruganda rwa Radio Nzamba ntirurashobora kuronka buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga kugira atange umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu arongoye. Inzamba tubananyirize ano makuru mu gihugu ca Tanzania. Aragabisha abatanga makuru yo mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania. Uwo ni Manirakiza Jafeti haserukira impunzi muri iyo kambi, akaba yabishikirije kuri uyu wa kane mu nama rusangi yagirishije impunzi. Aremeza ko amwe mu makuru atangwa abariyo, ariko agasaba ko abayatanga bobanza kubimucisha ko kugira ngo bayahinyanyure. Bamwe mu mpunzi bavuga ko uko ari gusuzugura no gusuzuguza abaharanira agateka ka muntu n'amaradiyo ku nyungu ziwe. Iyi nkuru tuyibaze Pierre Gahungu. Icateye ishavu ubuserukira impunzi mu ikambi Nyarugusu n'amakuru amaze iminsi atangwa ku mugwi w'impunzi z'abarundi baheruka i Burundi kuraba ko umutekano wifashe hanyuma bahimiriza impunzi gutahuka. Aremeza ko amwe muri aya makuru ariyo, agasaba abayatanga ko bobanza kumucako. Tumwumvirize. Kuba turi abarongozi mukaba mwaradutoye, ariko hakaba harimo abantu bafata amakuru bakarungika tutabajijwe ibyo ari byo, tutazi n'ibiriko birabandanya, tukaza ko bibarizwa imbere. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biratuntuje. Nimba hari amakuru kanaka canke iyindi nkuru y'umuntu yagize ikibazo, nizera neza ko nabivuze, shikira uburongozi. Twebwe natwe turitayeho abantu, turazi ibibazo abantu bahura navyo, tureza tukabishikana imbere. Canke mu iryo tangaza amakuru mwo gutanga amakuru kuwo muntu tukamwereka ingene ahinyanyura. Hari abandi bumva ibintu byavuzwe bagashaka bivuga uko nyene atanabitohoje, atashitse kuri tere ngo amenye ibyari byo. Si byiza, bimwe biraducafuza. Kandi iyo mwari muzi yuko yagiye amakuru yose atangwa acayumvirizwa, abantu bari kuntahura bagatahura n'ivyo nari navuze. Ajya amakuru iyo atanzwe arumvirizwa kandi n'abarongozi baturongoye ngaha yose uko yaba yatanzwe. Rero twebwe bituzanira ingaruka mbi
kuko ubwa mbere bimwe usanga ari byo nk'uko babivuze, ariko ibindi byinshi muri byo usanga ari ibinyoma, ibihuha, kandi byinshi bicafuza leta. Leta nayo niyo yaduhaye ubuhungiro, nka twebwe nk'impunzi mu gihe turiko turavuga ibintu bicafuza leta ntishobora kuduha nigwere, kandi impunzi zica zihura n'ibyago. Niho ubona ibihano by'urutavanako, badufungiye ibi, badufatiye ibihano ibi, uko nuko byinshi. Umuntu atazoba agomba ko dukorana agatanga amakuru twamanje kwicara tukaraba iciza n'ikibi tukagitosora, uyu muntu sinzomwemerera ko abandanya ata mu kaga impunzi. Ariko rero ibyo ashikiriza ntivyakirwa neza na bamwe mu mpunzi, kuko babona ko ari ugutyoza amaradiyo n'abaharanira agateka ka muntu. Yabivuze mu ntumbero yo gutyoza abasanzwe bahagarariye agateka kazana muntu kuzivugira no gusuzugura no gusuzuguza abo bantu abategetsi bazana mu amaradiyo n'ibinyamakuru, kugira ngo yerekane neza ko bobo batabikora mu bwo gufasha aba bantu no kudufasha nka twebwe impunzi no gufasha impunzi, ahubwo bariko babikora kugira ngo baronke inyungu zabo ku ruhara rwabo. Ariko akabivuga mu nama ya rusange ihagarariwe na leta ya Tanzania, ko makazi niho yari, n'abandi bafite niho bari, n'abarongozi bagize ikambi niho bari, agacatako n'amawogera acasandaza kuri bose. Murazi ko benshi usanga bafite amagurupe ubu yakwiragiye neza mu bampunzi zose n'uretse n'igihugu yo bamaze kwiragira. Ubu bigaragara kuko ubu ugira ikibazo wese bibonekane ko uriko arakigira, bigize gutya biriko biva kuri uyu murongozi wacu yitwa Karangwa Inkambi. Mukamenya ko uwo aserukira impunzi mw'ikambi ya Nyarugusu yavuze ko amaradiyo n'ibimenyeshamakuru vyashikirije amakuru ajanye n'ivyavuye mu rugendo rwagizwe n'umugwi w'abantu 14 mu Burundi bitazwi, naho avuga